baza kunda umwana mwitayeho nabandi ndabitaho kujya namwitayeho nizere ko yarabibonye nabandi narabitaye kujya namwitayeho ko niko kazi nshobora kobrije umuntu gukunda uwundi okay Kessy nko ayivuze n'umukobwa mwiza nawe wo mukunda canke nawe yo gukunda ko nawe mbona atacubaye man bora nabikorewe na benshi yandi bijya nabikorewe na benshi siwe gusa kuba nkunda ibyo ntibindaba fise kandi ukabuzi n'ukuntu mbayeho ni nayo mpamvu kunkinira filme kujya byoroshe canke byomworohera wewe wo kubwira urire si bazi ikiganiro urakibona ariko jewe ntegeza kubahuza uvyanke uvyemere ko akeneye urukundo nta rukundo ufise ntabwo mfise STV every story matters. Yes, STV fans mura meze bien, Jenny Fresh, meze bien nkuko mubizi ni Andy the MC Mr Solution. Turakora vyinshi kanyoshi butuvugana ariko kandi turi itariki 25 z'ukwezi kwa 11 nipfuje nifuza kubasabira umwaka mushasha mwiza ariko mubanze murangize uyu mwaka neza w'ibihumbi 2022 dutangure 2023 twese turi fresh ku buntu bw'Imana ndazi birashoboka abo bitameze neza tubandanye gusaba cyane Imana kugira ngo ibintu bigende neza abakizwe n'amagara Imana ibakize abari mu babohero abari hehe Imana ibakore ko turazi ko mutukirana muri benshi cyane nkuko bizirende mu kanyoshi cyanzanye rero ngo ni giki la fois passée sinzi muri yindwi nyene mwarabonye ikiganiro umwigeme yitwa Kessy je ryari ryamenda mubonye ko yeri n'umudada mwiza ko yeri arira cyane anzo haguruke kwanza haguruka kwanza wicare twumvikane basi sikia kwanza uvire no ni je ukunda ugo muntu kwishavu jeyo afise umuntu akunda uwo muntu je kweri n'umugenzi wanje baza mwamaze kongora muri introduction mwamaze kumva ijwi giwe ni fresh n'ubwo umenga arakaza ukuntu ariko jewe nariyemeje kubifashamwo mu buryo nshoboye ariko kandi turizera ko biteza kugenda neza reka tumuhe ikaze twongera tunizera yuko ikiyago cacu arakizi kwera abonye ikiganiro kandi biteza kugenda fesha ko kandi reka tumushimire ko yatwakiriye neza atatugaye ko atagize iki byose ni fresh bro vip fresh bro meze neza ariko ubuzima bumeze fresh ubona bwomera neza gute ikibazo kiri he so andi akunzwe deja ndakunzwe sana abana ko bararira kubera ko nkunzwe navyo vyakuzanye ngaha none nibisanzwe nkuko noza nundi muzi jenyene andi wewe uri iki kuri jewe umugenzi wawe mugenzi yafatiye kuki nimba ntari umugenzi nimba unyihaka rega ntaco bitwaye ariko basi ndi ubushaka komba kuri wewe nico okay bandanye cyakuzanye hama nje mu bindi yeah wibaza yuko urinde wo kundwa ukavyerekwa ntubibone canke impamvu utayibona ni jewe no kundwa hama ukigira nk'utabibona kandi abandi babibona no kundwa mu buhe buryo bego umukobwa atari imiti nkeka mukoresha akukunde ajimbire ya kamera rire agiriki andi cyo no kubwira menya yuko filme nibanga rikomeye cyane filme nibanga rikomeye cyane rero bijya bakoze nawe bo bigukorera bizwa wakora kina filme je nawe tweko turakina filme ari filme je nkina wobwe sino kuyikina gusa je nawe kumara gukina ama filme je ukina nyabyo kuko nta kuntu nizere ko haheze nk'amezi 4 utaza ngaha uyu munsi kwera umwana w'umukobwa uraje kunembera siko bimeze gande brother mbara kugira ikintu kimwe sivyo urafise ivyo urimo ndafise ivyo ndimo ijya message imwe yo kuri telefone nayo simbi kandi ntucu uyifata nabi kuko nawe ubwawe muri ayo mezane waraje kundaba ntiwumve yuko umengo nunshire kubera naje ngo kubera umusi naje kubera umukobwa kuko umukobwa sije namukuye mu kanyosha ansange mu kinama kandi sinayenda muzi kandi ndazi umuzi kundusha kandi we wakunda sije akunda rero uwo mukobwa yotuma jewe nzinongiriki atari jewe akunda nibaza ko ndiko nkora akazi kanje ubundi kandi ku mugenzi wanje nateza kugakora neza kurusha mu majambo make jewe na Kessy cyane na Kessy ivyo wiyumvira canke ivyo ukeneye ntibishoboka
Kweki bidashoboka. Okay, tubwira impamvu kwanza agukunda. Wamukoreye iki? Kuko nta mukobwa yo gukunda tu akubonye mwibarabara. Bro, je ndakuzi nta noti za hatari office. Ori nka jewe dukenye twese ntitubeshane. Nimba utayaronse muri amezi 3. Brother tunajuana vraiment. Rero sasa yagukundiye iki? Kubuzi ko atamafaranga mfise kandi ukabuzi n'ukuntu mbayeho. Ni nayo mpamvu kunkinira filme kujya byoroshe cyane byomworohera. Wewe wo kubwira urire 6 minutes woyirira wewe ari nka wewe. Yes, je noyirira inarenga. Ukarira mosozi 6 minutes. Andi je norira. Okay? Nimba twari muri filme je ko ntarize. Andi jewe Kessy ndamuzi. Mbe ndiko ndamukura amasano we ntiwabibona ati sinkene. Kessy ndamuzi bihagije. Okay? Nikuvuga ko kina filme. Je nivyiwe kumenya. Okay, twovyemezwa niki ko ari filme. Muriko murayikina niyo filme uvuga ko yari filme. Ya filme yoyo je Kessy haro filme two Vango je kugira tunahure na Kessy. Hari filme ni kiraka twahuriye muri Mwarimu Entertainment. Filme bita Ikinyoma. Filme bita Inyabutatu. Inyabutatu yaragiye ku mugaragaro. Ikinyoma niyo iri hafi kuja ku mugaragaro. Kessy rero bijya yakoze hajya je ntivyambereye bishasha canke ntivyambereye ibintu. Ariko utandukanye kamera iri kirafata filme na kamera iri kirakora ikiganiro. Utandukanye umukobwa ariko aravuga ati je umuntu ndamukunda andi mfasha. Utandukanye rero n'umuntu avuga ati hatangura akantu kama akazina ka filme akakurikira aba director. Warabibonye mu bebega ko ari filme twako turakira. Ibyo ni Kinyoma Films nani director production inde sinzi abayikora nivyo bitangura mbe muri vyiwanje warabibonye mu kwa je ntago narinda muzi nawe ndibaze yambwiye yuko yamenye uko nyene bivaye nakazi umuntu akora ariko ntawo narinzi kandi gushira mwasi no ngo muzi vyataye kuko namubonye ujya munsi umwe sindamubona kandi urumva nimba je narakuronde haraciyemo n'imisi nifuje ubanze ubona ikiganiro ndabeske utonamvugisha mura numvugishije ariko ndavuga ati jewe nzokuvugisha tu kandi sindiko ndakoblisha ariko je ntiwombwira bijya bintu ko ari filme man pana nimba tu hari ibintu zikutegerezwa kuza gusa bro nimba bijya bintu wapi ijya sifi ujya mukogara gukunda je twarayazi na inbox ndamubaza uri siri okay nta na kimwe ntokora kuri ujya muhungu nubwo yoba amahera je no yarondera nkayamu cha wibaza hama ngo ni filme baratanga amahera man kuba nkunda ibyo ntibindaba okay man wora nabikorewe na benshi yandi bijya nabikorewe na benshi siwe gusa akazi kacu dukora bibaza yuko wenda hari ikintu dufise kirenze ariko ntacyo okay andi nabwiye ngo Kessy hajya ari karankinira filme cyangwa ari karagukinira filme aya wapi jya mukogara gukunda man urazi imisi yose iciyemo nashaka kuguma ndamumenye arambuza amahoro none filme no kuri telefone filme irakinwa ega nico je niko ndiyumvira nacha bitu bya yivu wewe menya kwanza kujya mukoga gukunda ibindi bize mu nyuma nabwiye ngo kuba nkunda canke atankunda ivyo si ku ruhande rw'iwanje uko mfise ibindi aba byinshi cyane nshobora kujamo muri ubu tuvugana okay nabandanye n'ubuzima bwiwiwe nanje mbandanye n'ubuzima bwiwanje abahungu bo kumwitaho bashobora gutuma aronka bijya keneye bariho ikintu kimwe nkeneye banza utahure kujya mukoga gukunda ivyo bintu by'amafilme byanyu muza muratwiskuruka baba nta mafilme hajya ari bo nta rukundo hajya rurimwe aragukunda bro okay arankunda mbwira ibintu bitatu wewe uba warabonye kuri we byerekana kankunda icambere ni kiyago nagize naho icakabiri naramwize mu kiganiro ko wamwize mu buhe buryo wamwikwereka sawa ukumwiga kwanje naramukurikiranye no mu mateka yiwe je kuko ntaho narinzi ndarondera nta kiganiro nari bwabone akora ndabibonye ryari biganira koze je naramaze gukora ikiganiro nero uri kurumva none ubu niho yocaza kwactinga amafilmu mu biganiro kubera ugira televiziyo yiwanje ni iriho yonyene ngaha kuva mu kanyosha kugira nshikire ntabuze nka televiziyo 30 yocako kubera iki wanje andi ni wewe mbona womfasha man ubu ori baza 50 million muri iki gihe ingene yagoye kuronka andi ndaguha ikibasi ariko
umfashe ujya muhungu ndamukunda icanyuma ari icanye twashobora kuba gukunda sivyo mbaye ndakubaza ikibazo imbere ko ndakivuga wewe muhurira mu kiraka ca filme ntiwamuba hafi ya Andy je ndo mu director okay muri mwarimu entertainment nyamba uzi ikintu ca mbere ntegerezwa gukora ni kwitaho abantu ntwara canke ndiko ndakoresha okay rero mugihe nkabitayeho undi muntu yobitaho ninde aho nyene rero kumbe rero aho yagukundiye ukwiye ivya filime ukabishira ku ruhande kuko nawe yarabishize ku bihande akwereka ko agukunda bisigura ko uko kumwitaho wewe yagufasha ukundi kandi niko urukundo ruvuka bro urukundo ntiruvuka ngo kubera mugiranye ndagukunda haba umwe aba emotionnel kundi haba umutima santima zikora ku mutima umutima ugakora ku munwa umuntu ugakora n'ururimi puf hama ururimi rukareta vigeze ntitubigire ibintu birebire jewe na Kessy ntibishoboka okay ntibishoboka baza kunda umwana mwitayeho nabandi ndabitaho kujya namwitayeho nizere ko yarabibonye nabandi narabitaye kujya namwitayeho ko niko kazi wanje amajambo makumuhori si mwiza ni mubi Andy kuba ari mwiza nabandi ni beza nawe uri umuhungu nkuko nanje ndi umuhungu Andy nakubwiye ko ntibishoboka mfise byinshi byo gukora nawe afise byinshi byo gukora nakubwiye bien avant abahungu ni benshi bashobora kumwitaho bakamukorera bijya akeneye ko je bijya akeneye ntavyo mfise ibikudafise ko akeneye urukundo nta rukundo ufise ntabwo mfise urugu warushize cyangwa ntukomeye man Andi nitwinjiriranire mu buzima hari ahantu ibintu ugera uvuga ukagera cyane n'ibindi ukora ukagira aho ugera ukagira aho ugarukira rero ugarukira aho nturenga umupaka bagabo none bro reka ndakwereka ikintu kimwe ukabuzi ko atawundi mukobwa ufise wenda utinya kumuvanga ukabuzi ko atayindi ngorane bro ugukunda aragukunda kububayeho kose okay ndafise uwundi biratahoritse tuvyemezwe niki ko wamubwiye ubwa mbere ko atamushira ufise ugomba kumwikura andi mfise ibindi byo kujamo nakubwiye umbeshi ivyo ufise ibindi byo kujamo apana kumwe ngo urafise undi mushe kuko wamubwiye ko atawufise kandi urumva bose bari kuramwiteza andi miyo ntebe yanje ndayinjize mu nzo nigihire genda ni no ugomba ugenda unyirukanye ega no nakwirukana kuko ngaha si wawe ntacu hafise uharondera ko urazi ko nubwo turabagenzi uyu munsi tubaye abagenzi kubera ubugenzi bwacu busubiriye kugaruka kubera Kessy si kubera Kessy ariko si mushikanje ni numuntu uno mwanya nita umugenzi tutaranamenyana cyane nta kintu nobesha yaramaze kumfasha ndibaza kano kandi na jewe yasavye ubufasha rero sindi ngaha kubera Kessy ndi ngaha kwanza kubera kazi sindi ngaha kubera wewe ndakubwiza ukuri sindi ngaha kubera 45 none manu ugiye mu telefone bro nakubwiye mfise ibindi byo kujamwo bro ibya Kessy nanje bihagarare kandi turikana ugira ikintu kimwe urashobora kwiyankisha ugukunda no munsi ejo ukagwa nawe hatariyo cyo bibaje byama byashitse ni nahagwa nzihangana kuko nibwo buzima turimo ngaha bimenye rero je ndabikubwiye ujya mukobwa aragukunda kandi serious ujya mukobwa aragukunda man umukobwa ni mwiza man acha kuneglige ijya baby kesho umuona ari gitakatiana ngine jama nguyo menya yogisibiana muna kuwaga hivi Andi nakubwiye ko nacufise cyo guhindura ntushobora kobrije umuntu gukunda uwundi okay Kessy nko ayivuze n'umukobwa mwiza nawe wo mukunda canke nawe yo gukunda ko nawe mbona atacubaye nabandi bariho baba pendana na ure demo basi reka ndagusaba ikintu umviriza kwanza reka nje mu bindi yandi reka nje mu bindi kandi sukugaya ndakubaha nk'ukuri umugenzi n'ibindi bizotse ni intebe ugenda uyinkuye reka basi ndangize nsezera abafana banje okay basezera abakunzi ba STV sasa kazi nakuwa kazi ariko bro pendana na ure demo bro umviriza nakubwiye ntitugira ibintu rustique cyane ibintu birebire
mfise ibindi vyo kujamo ntaco mfise cyo guhindura nakubari ahandi wanyu ntegerezwa kukubahiriza ufise no kumvutura ufise no kugira iki kuri iyo mpamvu ya Kessy nibaza ikiganiro urakibona ariko jewe ntegerezwa kubahuza uvyanke uvyemere ariko bro ubimenye ngenda bikubwiye ntegerezwa kubahuza nubwo nyirukana phone ntegerezwa kubahuza na Kessy ugumuka ugira iki hama ngo turabagenzi niko wirukana n'abandi bantu ukaka intebe umuntu vraiment merci beaucoup Steve uko biri kose nakazi turagakunda tugakora tugakunda tuba dufise vyinshi byo gukora kugira ngo turondere donc inyishu y'ikibazo cy'umuntu kuko natwe turagira ikibazo tukarondera umuntu yo dufasha kuri yo mpamvu je kiganiro ndagishima uko mba nagishitseko iyo nashitse ku nyishu uyu munsi ndayishika ko ubundi mwanya iyo binaniranye gose akagumye bagumako ariko vyanse naho urashobora guheba ngiye kurondera Kessy jewe ndibaza ikiganiro azokibona hanyuma we arabe twokori kuko je nibaza ico bantumye nico mwega abafana mwambwiye no kubahuza ubu rero nico nsigaje gukorera abafana Kessy namaze kumukorera ivyo yansavye ubu ngiye kuba kumuhuza rero nabwo namwe abafana mubone uko ibintu bimeze hama tumenye ngene twovyakira nimba tunanigwa nimba dutsindwa na Kessy azoca antahura ndibaza nzoba nakoze igikenewe merci beaucoup bandanya kubipfuriza ukurangiza umwaka mushasha ukurangiza umwaka turimwo wa 2022 no gutangura undi mwaka mushasha 2023 merci beaucoup STV Every Story Matters.